Bakunzi ba CANAAN TV, numunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira reka dusenge. Mana y'amahoro, Mana yo kwizerwa no kwizigirwa, abana bawe tuje imbere yawe kuri uyu munsi mwiza waturemeye ngo tunezererwemwo, tuzanye amashimwe yuzuye imitima yacu, tunenahaza urukundo rutangaje wadukunze mu kuduha umwana wawe ngo apfe ku musaraba ku bwacu. Mwami Imana tuzohora tubishima kuko nibyo byaduhaye uburenganzira bwo guhindurirwa amazina. Tureka kuba abantu b'Imana duhindurirwa kuba abana. Data ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icyubahiro cyose kibi cyawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Senze nizeye kubyumvise. Amen. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe ni ijambo rivuga ngo ntushobora kuvuga ngo urakunda udatanga. Haleluya. Ntiyagira umuntu azoguhenda ngo akubwire ngo aragukunda atacyaguha. Haleluya. Ibyo gutanga ni byinshi. Umuntu ashobora kutaguha ibintu bigaragara, mugabo akaguha umwanya, akaza kukuramutsa, akagutelefona cyangwa akaguhamagara. Urukundo hari uburyo ushobora kugwereka umuntu kurufise. Haleluya. Rero n'Imana yatweretse urukundo rwayo mu kuduha umwana wayo. Haleluya. Imana ivuga ngo ndabakunda atakiduhaye, urukundo rwayo ntigware kuboneka. Reka rero dusome ijambo ry'Imana muri Yohana, turasoma igice cya 3, dusome umurongo w'16. Haravuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntapfe rubi ariko ahabwa ubugingo budashira. Amen. Urumva? Imana urukundo rwayo yarugaragaje mu gutanga. Haleluya. Kandi ntiyatanga ikintu gisanzwe, itanga icy'agaciro kinini, itanga umwana wayo Yesu Kristo. Haleluya. Kandi ntiyamutanga ngo ntatugirire ikimazi. Burya hari umuntu ashaka kuguha ikintu mbwa kitagira ikimazi, akaguha ikintu kitagira ikimazi, kanakiraba ngo mbega none kinzogikoresha iki. Gacushiburiye hari, ariko yo yaduhaye umwana wayo kugira ngo agire iki, adukure mu rupfu adushikane mu bugingo. Haleluya. Murumva ko yaduhaye ikintu cy'igiciro kinini. Haleluya. Kuko Imana yaritegereje iraraba yavuga ati je nokora iki gishobora kugirira neza umuntu. Haleluya. Itora umwana wayo w'ikinege ngo yakunda cyane. Haleluya. Iramutanga ku bwawe nanje kugira tuze turaga ubugingo. Haleluya. Rero natwe urukundo turuzana turaruzana mu ngo zacu. Haleluya. Turaruzana mu ngo zacu. Niho uvuga ngo urakunda umugabo wawe atacumuha. Haleluya. Niho uvuga ngo uramukunda atacumuha kandi umuha icyakunda. Rero icyakunda urinda kuciguka kimenye mbega umugabo wakunda iki. Icyakunda urinda kukimukorera. Mbega umudamu wawe akunda iki. Kugira ngo ugaragaze urukundo mukunda, mukorera icyo ntakunda kikanezera umutima wiwe. Haleluya. Kuko n'Imana kugira ngo twereke urukundo dukunda yaduhaye icy'agaciro kinezera imitima y'abantu. Uyu munsi by'ukuri abantu bizeye Kristo barabona ko atakindi kintu Imana ari gukora kiruta kuduha umwana wayo. Rero nawe nk'umugore icyo umugabo wawe akunda ukigarde, ukigwanirire gihoreho. Haleluya. Hariho umuntu akubwira ati jewe narashitse ntawe ukinkura mu rugo. Oyaye. Urugo ushobora kurubamwo kandi utanezerewe. Igihe udashobora kunezereza umupartenere wawe, nawe ni kibazo kuri wewe. Haleluya. Ni kibazo kuri wewe. Mbega kundi iki, mbega yanka iki, icyo yanka kirinde. Kuko igihe uri gukora ikintu yanka bikwega induru mu rugo. Ariko urashaka kubona umuntu akuze afise ubwenge bukwiye, umuntu akakubwira ati jewe iki kintu ndacanka pe. Genda kunda no kubwira n'abajene nkababwira nti mwebwe mwagize Imana mukamenya ibintu by'Imana mukiri bato, nimubwirana ikintu wanka
ushobora gufata meme na bibiri wanka mu buzima bwawe utifuza ko umuntu abigukorera ibyo bintu mubibwirane hama uzubyirinde kugira ngo ntibyonone umubano wawe ntuze byonone umubano wanyu hanyuma mubwirane ibyo umuntu wese nka bibiri umuntu akunda ibyo bintu mubigwanire mubiharanire muvuge ngo niyo abakundikire kandi agikore kugira ngo ahorane umunezero. Haleluya. Urazi kwima ikintu umuntu yari afitiye uburenganzira kandi gituma haba n'amahoro mu rugo rwanyu. Twaravuganye indimi z'urukundo abantu bumva. Ubwo hinda urazi ko ari naho umuntu ashaka kugukorera ibintu bitari byiza mugabo ukaba uzi ko ari ahantu hawe akuzuza ukumva n'amakosa yakoze byabinda kugirira bikunezere bigafuka amakosa akora ukumva uti jewe ntaco niba ari umuntu akumviriza ukavuga ngo naho rijya kosa yarikoze ntaco hari igihe anezereza hari igihe numva ndamuruhukira kwiyo ndushe nkamuganiriza akanyumviriza yampakanya urumva cyangwa ukavuga uti ntaco angirira ibi nibi urumva rwarurimi yumva. Haleluya. Haleluya. Ntushobora rero kuvuga ngo urakunda umuntu ata sacrifice ugize. Mu rukundo habamo sacrifice. Ntushobora gutanga ikintu kitagira agaciro ngo umuntu kitagusaba ikiguzi. Haleluya. N'umwami wacu kugira ngo atwereke urukundo rwiwe yatanze ikiguzi gikomeye. Yatanze ikiguzi gikomeye. None nawe urashaka ko ibintu byose bigenda neza atakiguzi. Hari ikiguzi urinda gutanga kugira ngo ugaragaze urukundo ukunda umupartenere wawe. Haleluya. Hari abantu babisuzugura, hari abantu babyumega naramushikanye birakuyoya oya urukundo ruravomera. Rurabagarirwa. Turabagarirwa kandi kubagara abantu b'Imana muze mubaza abantu barimye kubagara habamo kwitonda cyane kuko ubagariye ibintu bikiri bitoyi igiye urushora no kwihenduka arandura urumva wamuteza kuba maso ukaraba ikintu cyose gishobora guhungabanya umutekano w'urugo rwawe ni kunaraba no guhungabanya urukundo hagati y'umwami wawe kiyubara watanga ikiguzi kuko nawe yaragitanze nawe arakeneye urukundo nawe kuko ngenda babwire nta kintu kibaho ukunda utagukunda hariho akaririmbo hararirimba ngo gukunda utagukunda ni nk'imvura igwa mu ishamba urumva gukunda utagukunda ni nk'imvura igwa mu ishamba urukundo ni magiriranire. Haleluya. Ubwo Kristo yadukunze nigo natwe dukwiye kumukunda. Haleluya. Haleluya. Nigo dukwiye kumukunda nabubakanye c'est la même chose. Umwe wese akeneye kugira effort ari umugabo ayigire ari n'umugore ayigire. Haleluya. Haleluya. Rero ngo kugurukundo kuko urukundo Imana yakunze abari mwisi ariko gwatumye itanga. Haleluya. Nawe ubwo rukundo rugutuma gutanga kandi icyo utanga ni iki kiguzi niho ugitanga ikintu ataco kimaze. Haleluya. Kuko itanze ikintu ataco gishobora kumarira umuntu ibaze nkuja kugurira nk'ikirato umuntu ukamuha inimero itamukwiye none cyo mumarira iki acagiherezo wo gikwiye. Rero datanga iki kiguzi gishobora kunezera umutima w'umuntu. Umuntu niyo abashaka kumwumviriza mwumvirize, umuntu niyo abakunda amakado yamuhe, umuntu niyo abashaka ko musohokana mukicarana ahantu bimukorere, niyo abashaka kumufasha umva kora ikintu gituma amahoro aba mu rugo rwawe kuko urwo rugo uzorubazwa. Uwo mugabo uzomubazwa imbere y'Imana, uwo mugore uzomubazwa, wa mugabo we abana mutwabyaye tuzobabazwa. Nico gituma dukwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo mu ngo zacu habe amahoro. Haleluya. Kandi kugira ngo ayo mahoro abe nukuri habe ikiguzi narabibonye. Nta kintu na kimwe kibaho ciza. Nta kintu na kimwe kibaho ciza. Haba kwigora haba kwihangana
Yesu yatagira ukwihangana ntiyari kuducungura. N'urugo muze mubaza bazubatse bose, habaye kwihangana, habaye kwegerana, habaye haraba ikiguzi. Rero nta muntu n'umwe ushaka kukubesha ngo arakunda ata sacrifice. Naho uvuga ngo arakunda adatanga. Kandi ibyo utanga hari igihe bigusaba effort. Bigusaba effort ikomeye. Rero bahiriye Imana, tukaba dushaka ko urukundo ruganga mu ngo zacu, turinda gutanga. Mana data rugira byose uri mu ijuru, sindambirwa kugushimira kuko watugiriye neza. Watweretse urukundo rwawe rutangaje, tugirira imbabazi zihebuje. Natwe mwami, reka urukundo wadukunze tugwerekane mu miryango yacu, mu bapartenere bacu, mu bana bacu, mu bo tubana, tugaragaza urukundo rwawe. Urakoze, icyubahiro cyawe, mu izina ry'umwami wanjye Yesu Kristo, sendanize kubyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, ngira umunsi mwiza.